Ladies and gentlemen, ndizera ko mumeze neza aho muri hose ni top. Ko batameze neza naho ni reka dusenga Imana ikintu cyose kigiye kuja ku rutonde. Uno musore wo mu kiganiro cacu c'est mon tour. Umusitari turi kumwe nawe subundi ni Ndi IMANA. Nitwa Dizo Ditrix. Hama amazina kuri rimikashi ni Hakizimana Desire. Sanzwe ndi umuririmbyi wa gospel, ndirimba rap muri make ndi umuraperi. Dizo ndakubaza ikibazo kubera iki wahisemo kuririmba gospel kuruta kuririmba profane? Kubera ko mu bisanzwe isi ibayeho kubw'ubutumwa bwiza, kandi mission yiwanje yo kuza ku isi sinaje kujya no kunywa, naje kugira ngo bo benshi babashe kumenya Kristo. Nico canzanye. Ubutumwa bwiza rero ni Kristo. Ubutumwa bwiza buratandukanye nivyo bandi baba batubwira ati ebana hebiki ubutumwa bwiza ni Kristo. Nico mvuga uzubirawe no mu ndirimbo zose ndirimba. Objectif ni imwe, trust no more no less. Ibanga usanzwe ukoresha kugira ngo wandike indirimbo zawe zigira kanovera uko zisanzwe zigafise? Kugira nandike sinkoresha ikaramu, nkoresha phone. Kenshi ndi ahantu jenyene, swati ndi mu rugendo ndiko ndagenda ahantu jenyene biranyorohera kubera ko kenshi ndi mwibarabara mba ndiko ndamedita swati ku jambo nize swati ko kintu mba nshaka kwandika. Uranyibukije hariho freestyle nigeze kumva yiwawe iri hanze iri kuri trading ngaha mu gisagara ca Bujumbura, nayo ni siyindi ngo batumenyera ku mpuzu ndende cyangwa ku mishatsi iri naturel. Harimo amajambo nkayo, mbega washatse kubwira iki abantu bariko barakumviriza no munsi kugira ngo ushobore kubahisigura? Bon, nashatse kuvuga iryo freestyle ivuga ngo ukuri twahawe byanse ko tukwemera, tukwemera kwa kuri kwazanywe n'abatizera. Donc ubu umenga eglise ukibayeho yigishwa n'isi ukitegerezwa kubaho. Donc uko umukristo akwiye kwifata, umenga n'isi imubwira ati we ifatuku kugira ngo uboneke nk'umukristo. Naho nyene ivyo sivyo bigaragaza Christ icarico. Mu bisanzwe sinshaka ko mumenya kubera ko imishatsi yanje ari naturel. Bon, isanzwe ari naturel. Ariko nshaka ko mumenya, nshaka ko mumbonamwo Kristo gusumvye uko mumbonamwo imishatsi ya naturel canke kuba nambaye inyambaro ndende canke iki. Burya ishati si ivuga ubutumwa, kandi ishati si ikijijwe, costume si ikijijwe, sengre si y'abapagani. Nico nshatse kuvuga. Mu bisanzwe ikintu kimwe ni Kristo mu buzima bw'umuntu. Ijambo bazotumenyera kuvyo twama, wewe iwawe ri kubwiki? Bazotumenyera kuvyo twama iryo jambo ico rimbwiye nuko burya iyo bashatse kuvuga ati bazobamenyera kuvyo bama, niho bashatse kuvuga impuzu, kuko umuntu ntiyama impuzu. Muri societe ahantu ndi abantu ndabafashiki, ndiko ndabamarira iki ko nakijijwe, bariko bamenya Kristo kubera jewe, bariko baratera imbere kubera jewe. Hari amabanga ndiko ndababwira y'ubwami. Ivyo nivyo novuga ko ari ivyamwa, ariko kwambara impuzu kanaka sivyo bigaragaza ivyamwa vy'umuntu, kuko aho nimba gukizwa ari impuzu bya vrai bo sindiko mvuga nabo bamizira, ariko bo babakijijwe kuturusha. Ariko agakiza kabonekera muri Kristo honyene. Kandi iyaba Imana ivuga ati byari bihagaze ku mpuzu, yari kuturungikira abatayeri bameze neza, kandi Kristo yari kuza ari umutayeri kugira ngo atubwire ati urabona ingene iyi mpuzu ndayikoze, niko n'abandi mutegerezwa kuzikora. Ariko ntiyaje ari umutayeri, yaje abigisha ababwira ivy'ubwami, ntiyaje ababwira ivya style, kandi si no mu modo. Tukiri ngaho nyene, impuzu ngufi cyangwa ndende kuri wewe ni yaho prefera? Kuri jewe prefera ico umuntu aba yumva ati eske iki kintu ndacambaye ndi comfortable, iki kintu ndacambaye mba numva ko meze neza, eske style yiwanje irajana nanje. Gari umuntu yambara birebire ntibimubere, ugasanga bisaba ko agira akakandi nyene kagataye kameze ukuntu. Ariho n'umuntu yambara bigufi ntibimubere, yacu bana shimwa Yesu direct. Narifise ibibazo byinshi ushobora kukubaza about ko impuzu ngufi impuzu ndende bazotumenyera kuvyo twama, ariko ubona ko buriko burira ijoro rirakuze. Reka ndakubaze utubazo duke cyane gose. Urashobora kumbwira umustar umwe umuririmbyi, tureke by'ubustar, umuririmbyi arimba gospel kunda kuruta abandi? Ndakunda cyane Big Zoe. Bon, ESP benshi birumvikana. Ikindi kintu naco n'umuntu ubuzima bwiwe burigisha, birenze kuba aririmba gusa, n'ubuzima bwiwe burashobora kwigisha umuntu. Hama tugiye kuri kote ya Profane, nuwahe nawo ukunda kuruta abandi?
ndakunda Fizo kandi si kubwa Dizo. Kuri wowe Dizo nkubuhoza nk'umuririmbyi asanzwe aririmba Profane agashaka ko musorara nawe indirimbo, nikiye kintu wexija kugira ngo mushobore gukorana nawe? Bon, biravana. Mu bisanzwe ari collabo y'ubutumwa bwiza, je souligne y'ubutumwa bwiza, ndashobora kuyikora nubwo wewe bari wa wundi nyene tuvuga ati ebane ni ruhebwa. Uri kurabiraba wewe nuwahe muziki hagati y'uwa Profane wa gospel uteye imbere kuruta uwundi? Ntimuze musubire, ndasubiyemo, ntimuze musubire gukompara ikintu ca gospel hamwe n'ica Profane. Ubutumwa bwiza ni byose, ubutumwa bwiza buri hejuru ya byose, burengeye ivyo tubona ko bikaze. Ntimuze musubire kubikompara, bya vrai ndabibasabye, ntimuze musubire, ntaho bihuriye. Jewe ndakuzi sanzwe n'umuririmbyi kandi ubyifatamwe neza, ariko kuba takuzi ariko bwa mbere bakubonye, gira ico ukoze kugira ngo ubemeze nkuko nanje wanyemeje. Sindi chaduka mfisi yona jemfa, nubwo ndi kwisi no I came from above. Nashizwe ku ruhande kubwa papagado, mva mu bwoko bw'abanesha ndi komando. Puf puf nacoza kintera ubwoba, no mu muriro yambwiye ko ataco nzoba. Shakubaze meshake na Abednego, tuguma no kwizera nubwo hoba no mu byago. Our God is an awesome God, we are the winning team, turi kumwe na God. Like Father, like Son, winners, like Son. Like Father, like Son. Wow bro, respect kabisa, respect. Urashoboye. Urashaka kumbwira Dizo nimba atari banga indirimbo yawe yoba yaragutwa uburyo bwinshi kuruta izindi? Ku Gatumba sinovuga amafaranga yantwaye ariko yari menshi. Yego. Paraporo y'izindi kuba ari make paraporo yiza abandi bakora, ariko paraporo izo jena nizo twe twakora tumaze gukora niyo yadutwaye amafaranga menshi. Gusa iziri imbere zo twara menshi kurushaho kubera ko turi kuyindi ngazi mu bisanzwe. Ducishiride ko akantu gato cyane ku ndirimbo ya Ku Gatumba. Na sina budi kujigamba sababu yokovumini mwana wa Muumba. Amenifanya mwana wake na nadekezwa Januari mpaka Disemba. Singiri vide man ntekeye mw'Imana, inyambuye ubumuntu maza nyambika ubumana. Ivyicaha c'inyanduruko birakugwaho, ivyo kugororoka kw'inyanduruko birashigwaho. Ndigisagara cubatse ku mpinga y'umusozi, kumisha ntibishoboka namba ivyo birazwi. Son of God, winner, uwabyawe n'ijambo wese yitwa Imana. I'm sure man niyo mpamvu nshima, n'ijuru riranze nk'igikoma ngoma. Sinkiri muri babandi barondera ijuru kuko nzi neza yuko hari ari wacu Ku Gatumba. Ndibutse hariho indirimbo wigeze kuririmba uvuga ati ngo ijuru ngo Yesu ataririmwo nta gaciro rifise. Eske ayo majambo kuri wewe aseguye iki? Bon, bisigura ko mu bisanzwe ijuru rifise agaciro kubera ko hari ukubaho kw'Imana mu ijuru. Kandi rero objectif ya Kristo mu bisanzwe, sinzi abakristo benshi turibesha umenga nyene turiko tugira effort kugira ngo tuzoje mu ijuru, ariko objectif yatumye Kristo aza mu isi nikora kugira ngo tuje mu ijuru. Oya, nikora kugira ngo tuje mu ijuru. Ijuru rero importance yayo, impamvu rifise agaciro ni kubera ko Kristo ari yari, ni kubera ko hariho presence y'Imana, hariho kubaho kw'Imana. Mugihe Imana yo kwimuka ikaja muri enfer hoba hari VIP, twese twokwirukira kujayo. Bisigura ko ngiye mu ijuru nkamubura Kristo. Ega ni kintu sinzi ngene no gisigura. Jewe na Kristo, jewe ubuzima bwanje bufise agaciro kubera ko Kristo ahari. Ankeneye hano ku isi niyo nkwiriye kubaho kurushaho, ankeneye mu ijuru niyo noja kurushaho, ankeneye muri enfer naho nyene ankeneye tujana bya vrai nojayo. Kubera ko ikiri important ni presence y'Imana, kuko mu ijuru ugiyeyo ata presence y'Imana hoba habishe ndabibabwije ukuri. Bisigura ko rero ijuru kuri je rigira agaciro kubera ko Kristo ukubaho kw'Imana kuri yo, kutabayeyo wapi. Kandi ikindi kintu naco Yesu yavuze ati ubwami bwawe buze, ntiyavuze ati ngo twebwe udutware mu ijuru. Oya, kandi Yesu mu kugenda ariko arasenga yavuze ati ngo sindagusabye ngo bakure mu isi, ahubwo ibarindire mu, kubera ko yarazi ko kuba hano ku isi niyo turiko turakora mission yatuzanye.
kuba ariko baratwumviriza ndibaza muri ko murumva inyishu Dizo ariko arishura ni inyishu nziza cyane kandi zinatomoye. Hari ikiganiro wigeze gukora kuri Wakalayi TV, naragerageje gusoma amakomantere y'abantu benshi batandukanye ariko ntashimye kuvugira ngaha kuri micro. Bamwe baravuze ati ngo abahungu n'abasazi, abandi ngo abahungu ntibakomeye ngo biyita Imana. Dizo, kuri wewe ayo majambo akubwiye iki? Eske ntiyakubabaje? Bon amakomantere, hariyo amakomantere yaje dushigikira, hariyo n'ayandi yazavuga ati bana babahungu n'abasazi. Ariko ni bon, mu bisanzwe ikintu cyose bivana no gutahura k'umuntu. Gusa jewe iconzi nuko kugira ngo jewe umbone unyita umuntu, nuko peut-être biri sûr ko papa wanje yari umuntu na mama. Mu bisanzwe iyo abavyeyi banje babimpene nari kuvuka ndi impene. Sasa Imana ntishobora kubyara umuntu, oya, Imana ivyara Imana. Nimba twizera neza ko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, vya vrai nturi umuntu. Niyo mpamvu twitwa icaremwe gishasha, kuko iyaba ukomeza kuba umuntu bari kuvuga ati umuntu mushasha, ariko turi byaremwe bishasha, turi Imana. Yesu ubwe yaravyivugiye ati ngo ni mwebwe ngo ni jewe ubwanje navyivugiye muri Imana, sivyo? Si Yesu arinza bivugaho bihakana nkandi. Umuntu abyaye ikindi kiremwa ntibiba biri normal, turatangara. Ne kubira iki umenga Imana ibyaye Imana niho vyoca bidutangaza, ahubwo Imana ibyaye Imana niho tuvuga ati biri normal mu bisanzwe. Ariko Imana ibyaye umuntu ntibiba biri normal, twese twotangara ati si Imana ahubwo. Baba bayiroze kandi Imana ntirogwa ntibikunda. Tuje mu tuntu n'utundi, tubwire gafe wigeze gukora utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Narigeze kurara muri boîte ntarakwiza imyaka yo kurara muri boîte. Ego. Mbega Dizo, gufotora, gufata appareil kandi tubizi neza yuko uri muririmbyi, niyihe image uri kuraha abafana biwawe? Gufotora mba ndiko ndondera kanoti, muri rap mba ndiko ndatanga message, biratandukanye. Uvuze uko ncangira ikibazo, mbega muri hip hop nta kanoti karimwo? Bon, si objectif nini nuko ubutumwa bwiza bushika kure. Niyo mpamvu tuba turi obligé kuyipartager, niyo mpamvu tuba turi obligé kubwira umugenzi tigashire kuri statut kugira ngo ubutumwa bwiza bushike kure hashoboka. Mbwira igisanga cagushikiye uri kuri stage uri kuraririmba. Kuri stage narigeze kwibagira ivyo ndirimba. Ivyo nanditse bon hari mu ntango vraiment. Narigeze kuvyibagira, ariko kubera ko Imana yamfashije mvukira mu Kamenge turazi kwidebria. Nari debria abantu ntibabimenye biyumvire ko arakantu gashasha nshizemwo, ariko jewe ubwanje narumvise ati ebana karabaye. Deka turangirize ngaha kuko urabona burije, ariko reka ndaguha akajyo ubwire akajambo kamwe umuntu atarakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza nta na kimwe azi, nta na ide nimwe afise kuvyerekeye umunezero, kubera ko umunezero ni muri Kristo kandi nta buzima afise. Bijya bavuga ngo nguwe Yesu ubuzima bwiwawe nta buzima ufise. Utarakira Yesu nturabaho.